Muramutse iyi video ndayikoreye kuri beach kuri plage kubera weekend mu bisanzwe usanga umwanya mbanye mutoyi kubera famille ariko ubu bari ngaha mu mazi bariko barinezereza abana babikunda cyane cyane ko numviriza space ya Landry na numvirije nibiko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi boneza ko njya gukora video ndende kumbure nshizemo amadone nicaye kuri desk muri office ariko ikintu nashaka kuvuga nanjye ndabona mu comment yanje abantu tufite ikintu bita bassesse ikintu nuva ko duciriritse sinzi iyo terme ko nyiki Kinyarwanda yumvise ubuvuba ariko sinzi ukuntu bisigura ukuntu umuntu mushobora kuba muri ko muravuga ku bintu by'ubutunzi bw'igihugu ku bintu by'umutekano w'igihugu agatangwa kugutuka ibitutsi personnel ndavuga ingenusa none hakarenga nivyo nibugwaye ingwara kayimenya agaca yivuga niba c'est pas office umugore cyangwa umugabo ameze ukuntu agaca bivuga niba ufise abana cyangwa donko bagaca barandagata mu bintu bidafise akamaro kuri iyo sujet ariko muravuga ukibaza uti none aba bantu twaremwe gute zatwubaguye gute iyi bassesse tuyivana he bo harimo na ignorance ubiravye kubera wowe uko wibaza ko abantu batiza kumera ugomba kubikestionana cyane cyane mu gihugu ari cyanyuma gikenye cyambere gikenye cyanyuma abantu banezerewe wakuriye ahantu mu giturage imirirwa murarogana mutemana ingwara intambara zamazi cyana ko kuva ubundi bwose independence nta myaka 10 hera mudatemanye abantu tangwa no kuquestiona ukibaza ati kumbure ibi bintu nakuze numva ko ariko ubuzima bumeze kumbure ama beliefs yanje yose ibintu byose nemera kumbure harimo agahaze kuko yaba koko abarundi yari model yaba ivyo nize bibatwigisha ariko isigomba kumera kumbure nitwa twaba mu ntambara kumbure natwo twayiteje imbere nk'abandi kumbure zinjyane nitwa tuzamamo ivyo ndavuze kubera iki wewe uravuga uti bo wawiyaza uti bo mpereye kuri umugabo bariko baravuga umugabo akuje imyaka ibiri agomba gukora ibi ivyo ni mu mitwe wawe kwisi harimo abantu benshi ndajya gukora ko video nyene usanga bahitamo kwigumira uko uzogenda urabe babitwa ba Tesla bajya ba Jean Paul Sartre musoma cyangwa se n'abana basize mugabo ntikibuza yuko tububahira ico bakoze utabubahira uko bakuze bojewe ndiko ndasoma ibitabo ndamaze gusoma ibitabo byinshi cyane aba France ba Sartre ba Albert Camus ba Montaigne ba Pascal abadagi ba Nietzsche ba Schopenhauer ba Kierkegaard bose umudage we abarusiya ba Tolstoy ba Dostoyevsky Leo Tolstoy n'abandi benshi uri kura basoma ntabwo uraba ngo mbega uyu muntu yagibiki yajyamahe yarabanye n'umugore gute yarafise abana bangahe ivyo ntaho bihuriye na geni yiwe usoma ibintu yanditse kwera wumva ko binezeye gusoma biryoshe gusoma canke bikwigisha ikintu meme abantu dufata nk'aba hero baba wabakunda cyangwa utabakunda abo ba Napoleon ba Charles de Gaulle ba Roosevelt ba Churchill washaka na Mandela aho hafi iwanyu ntabwo ubemera kubera uzi famille yabo ko yari itunganye ubemera kubera ubuti Mandela n'umugabo w'ijambo yakoze ibi nibi turamwemera and by the way Mandela n'umugore we bari batandukanye mugabo n'icyamutwaye ubushinga ntahe ko ari we yabaye umuhuza ahantu henshi abantu bariko barajyana muri Afrika no mu Burundi burimo nta muntu yakoze ikintu gikomeye nka Mandela bo uwo bariko na Mandela ni uwo mugabo Nyerere nawe Nyerere je sinumva ngo umwana wiwe umugore wiwe ndavuze ngo nawe yari afise umugabo je no mi interesse même pas ko twe turanyerere n'umugabo w'ijambo aravuga ijambo nifite tumwumvira ko ibisigaye kuja gutohoza mbega Nyerere yagibiki mbega yajyamanye nabande mbega yafise abana bangahe
abo bana bavuyemo iki. Ivyo ni bassesse nyene y'abarundi kurondera ibintu byo gushira hasi abantu aho gukomeza ku ciyumviro, aho gukomeza ku bushinga ntahe bw'umuntu uyu canke uriya. You see, hari aba scientiste tuzi bafashije. Louis Pascal yarafashije cyane. Est-ce qu'il afise abana? Je ne sais pas. Non, naje vuga Pasteur yarafashije mu bintu byo kugwanya amabactéries n'ibiki. Yarafise famille, navyo tuzi twomenya gute? Kuko c'est pas intéressant. Yekenewe yatoye vaccine runaka. Voilà, that's what matters. Abo ba Einstein yarakoze iki? Ico ni cyumwemerako. Mugende murabe kwanza, hari n'abantu usanga bari bamugaye mugabo bagakora ibintu bikomeye cyane. Bojar mumenyesha makuru yitwa Apollinaire Gahungu, nemera cyane kabisa kuri radio, sinzi ko akiriho mugabo makuru ansumira ngo yaramugaye ntawo nje nize ndabona nivyo nivyo numvise, sinzi ko yamaguye kuguru cyangwa kubo, ariko kumenya ko ari kuguru niko babivuga. Je nawe nigeze mu mugabo namumva Apollinaire Gahungu ku radio, ngumva ni mumenyesha makuru mwiza uko afise famille. Ivyo ntiya ntacyo nabimenya ko kwa mugaye, ivyo ntacyo vyambuza ko ndamwumviriza neza cyane. You see, Bo Stephen Hawking ni umwe mu bantu bakomakomeye ugenda umushakashakishe mu ba scientifique bo muri ino myaka. Ni umuntu akomeye cyane, nibaza mu British, akomeye gose mbese akomeye. Donc ntaho yitiranwa na batwebwe. Mugabo yaramugaye, ahubwo yaramugaye birenze gose ku buryo yarafise n'ibintu vy'ivyuma bimufasha gukora ibikorwa bya buri munsi, ariko isi yose iramubaha nk'umuntu w'umuscientiste. Gusa mu Burundi niho bafata umuntu niba hari akantu kamwe kabuze mu buzima bwawe ubwo cuziba. Niba ufise ibitama binini ubwo ntukavuge. Niba ufise ibizuru binini we nta jambo ufise. Niba sepa atamugore ufise iryo jambo uri hawe nande. Niba atabana wavyaye wowe ufise ubashubuhe bwo kuvuga. Niba je ne sais pas, buri kantu kose baca bashaka kurondera ikintu cyo gushira hasi ku buryo je numva umenga biteye isoni, kandi ivyo ni bassesse. Ejo nejo bundi kugira ngo ukure mu vyiyumviro, iyo umuntu avuze ati reka uno munsi tuvuge ku ntambara muri Kongo, umviriza ivyo ariko aravuga, ayo mafakte ko mutayahurije ko mubwira iti oya uko siko vyagenze, jewe Masisi nari ndahazi cyangwa narahabaye cyangwa so famille nari ku rugamba, bo narumvise kuri BBC cyangwa RFI isuko vyagenze ABCD. Ntuce utangura kuja kwimba ngo ndondere mbe urya muntu kwanza bahe n'inzu ntaraheza kuyiriha, kwanza aracapanze n'imyaka afise. Ça n'a rien à voir avec ivyo ndiko ndavuga. Kiretse njya kukubwira nti nguko ukuntu wobo umumillionaire, kigomba ati no come on, we ni umumillionaire wowe uvuga ngo mbo umumillionaire gute. Cyanje kukubwira nti ngo ndakwereka ingene baresha, nanjye ntararesha vuga ati no afa utararesha sinumva ko no kwemera, cyangwa reka ndakwereka ko barera abana nanjye tabana mfise. Icyo ngo ati bo maybe, ariko nawe nyenda kumenyeshe nk'abapatiri n'abandi barorije, urashobora gusanga ari bo bantu bakira imanza nyinshi canke batanga impanuro nyinshi kubwe n'ingo zubakwa nubwo atango bafise. Genzi umubuddhiste w'umumanke muri Western Australia Ajahn Brahm yamavuga ati jewe nta n'umugore mfise, ariko ubona abantu baza kumbaza ngo urugo rurananiye ndarukore gute. Jewe nta bana mfise, mugabo abantu bambaza ngo mega abana ndabigenze gute. Donc n'abapati niko kukoneza ko abantu benshi bagenda bababwira ingo zimeze gutya tubigenze gute, bakakora marriage counseling nubwo atabagore bafise. Abana bakavuga ati abana batunaniye duhanura abana, bagahanura abana nubwo atabafise. Navyo birashoboka. Mugakira noneho keshi ntabwo tuvuga kuri ivyo bintu, tuvuga ku bintu tubona na ushobora kubona ataho bijanye nuko umuntu asa, ataho bijanye n'akazi umuntu akora muri rusangi, ataho bijanye na famille y'umuntu definitivement, ataho bijanye n'abagore n'abana ni navyo ndagutakiye. Ivyo bintu mu Barundi mwe muze murajijuka tubivemwo. Birababaje en fait iyo bivuye hejuru, mugabo ntabwo en fait ashobora kuba umunyebusarane ko mu gisoro bavuga, ashobora kuba umuntu uri wise ufise wisdom irenze iyo twumva ku maradiyo, kuko mu radio hagiye abantu baba bafise motif runaka. Wowe motif yawe no kuba umuntu uri intelligent ku buryo ufise icyumviro uzoca avance imbere, mugabo udakoresheje ibintu byo gushira hasi umuntu, ukoresheje ubuntu bw'uburofa ataho bujanye na sujet muri ko muravugana. Umuntu avuze ati bo hateye amacinya ibujumbura
canke korera uriyo guca umwataka uvuga uti bon amacinya ntabwo yateye canke iyo korera ntabwo yateye ni ibintu vy'ibinyoma niba ari vyo niba yateye uvuga uti bon yateye ikibazo twagize niki turiko turacadresa très normal nta umuntu agomba guhogwa ikintu yavuze kandi cyari ukuri you see bon utavuze ukuri ngo navuze uramuhinyuza mugabo utagiye kumwataka kwataka personality yiwe donc iyo ni valeur turiko turadegrada mu Burundi ku buryo usanga binakutugabanya n'ubwenge kuko aho kudevelopa ntuzeye umutwe wo guhaduka ucu developa umutwe wo kwataka kenshi na kenshi uri nk'umucamanza uri nk'umuambassadeur uri umurepresentant wiga kuvuga wiga kudefanda ide wiga kudefanda cause hanyuma cause uhageze ko ukayivuga ko ugatanga ibimenyetso ukavuga amajambo yumvikana mugabo usimbira ku muntu ngo dore ngo kwanza ngo afise urudaro niniya ngo nabiravye ngo mbere ngo na nyina ngo yarapfuye. What does that have to do with anything, you know? Donc bantu b'Imana murabi yo basese muyireke biteye isoni afete nk'umuntu yasomye surtout ushobora gutanga ivyiyumviro neza ukagenda ukakora research kuri internet ukazana ibitigiri nubwo ububesha hari ukuntu uvuga ngo you can lie with the statistics nubwo ububeshe iyo bitanze neza bigororotse anavuga ati bo uyu muntu kameme arashiramo ivyiyumviro ibintu nk'ivyo donc mugerageze pe birafasha mu bintu byo kujana ivyiyumviro ariko cyane cyane dufite ibibazo biboneka mu Burundi qu'il faut adresser ivyo kwataka umuntu ntabwo bisolving ibibazo nta muntu yarose amatara nta muntu yarose amazi abantu gwaye maciye no mukorera no bacari mu gasho bacari muri hôpital ibujumbura ngo inzu ziriko zirafananye nagiye kugwara amakorera bijya ntizoyihagarika bo abantu bafunze nta numwe yapfunguwe abantu bimuzi nta numwe yarayatahutse bapfuye bumva barapfuye nta kintu kimwe nta nyishu bitanga iyo duciye twataka icyo novuga the messenger umuntu gusa appointinze ku bintu bitari ko bigenda neza nico nashaka kuvuga reka naje nigira mu mazi nimererwe neza mugira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.